Kugenga mu Burundi bariko barategura amatora yimirijwe umwaka uza w'2025 harakomeje kugenda ravugwa amakuru agiye atandukanye agaruka ku bibazo bigendanye n'umutekano muce cyane abasoda b'abarundi barungitswe nga ku butaka bwa Kongo cyane abamaze igihe kinini bariko barivuganwa n'umuhari wa Red Tabara usanzwe uragwanya by'umwariko igisirikare cy'u Burundi ndetse n'ubutegetsi bwa General Major Everson Ndayishimiye. Amakuru yihuta rikaradushikira muri no mwanya haragaragaza ko abasoda benshi bamaze gupfira mu ngwano zikomakomeye cyane zamaze imisi zirabanga ku butaka bwa Republika Iharanira Rusange ya Kongo mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo, aho bivuga ko bamaze kwivuganwa n'umuhari wa Red Tabara. Red Tabara iramaze igihe iragaye bitero biremere cyane ngaha by'umwariko ku butaka bw'u Burundi ndetse no mu birindiro bigiye bitandukanye. Amakuru yama aradusumira ndetse aratugera muri no mwanya aravuga ko bimwe mu birindiro by'ingabo z'abarundi bikomakomeye cyane ngaha mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo bari basanzwe barakoreramo bafatanyije n'ingabo za Kongo ndetse n'abandi basoda bagiye batandukanye biganjemo by'umwariko abo muri Mai Mai ndetse no muri FDLR by'umwariko byamaze kugenda birigarurirwa n'uyu muhari wa Red Tabara nk'uko amakuru yama aradushikira. Bivuga ko Red Tabara by'umwariko iri kwiragerageza kwagura ibindi bitero bishasha kugira ngo bibashe kuba byogera ku Burundi mu gihe General Major Everson Ndayishimiye aherutse gutangaza neza yuko yifuza ko amatora yimirijwe nga mu Burundi azoba ariko akazaba by'umwariko atankomye ndetse atana ikibazo kigendanye n'umutekano muce cyane kiriko kirahabarizwa nk'uko amakuru yama aradushikira. Akaba ariyo mpamvu yagerageje by'umwariko kuba yarungika abasoda benshi bagiye batandukanye by'umwariko mu ntara Kivu y'Amajyepfo mu rwego rwo kugira ngo bace baragwanya cange se babashe kuba bohangana n'uyu muhari wa Red Tabara. Red Tabara iramaze imisi irigamba kwivugana abasoda b'abarundi nk'uko amakuru yama aradushikira. Umuvugizi ubushikiranganje bwo kwivuna abansi nga mu gihugu cacu c'u Burundi Brigadier General Gaspard Baratuza aramaze imisi abitera utwatsi arabihakana cane akavuga yuko atamusoda n'umwe ari karagwa muri izo ngwano, nyamara biramaze kugenda bigaragara, biramaze kugenda byemezwa nk'uko amakuru yama aradushikira cange nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Amakuru yihuta akomeza kugenda aratugeraho aragaragaza by'umwariko yuko ONU ubwayo nayo yaje guca iremeza iby'aya makuru ikavuga ko abasoda benshi b'abarundi bamaze kugenda baragwa muri no ngwano nk'uko amakuru yama aradushikira cange nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusomera. Raporo y'impuguke z'umuryango w'abibumbye nk'uko byama biradushikira cange nk'uko amakuru akomeza kugenda arabigaragaza zirerekana neza yuko abasoda b'abarundi bariko barapfa cane ku rugero rutigeze rurabaho, bakaba bariko baragwa nga ku butaka bwa Republika Iharanira Rusange ya Kongo nk'uko amakuru yamaradushikira. Raporo y'impuguke z'umuryango w'abibumbye by'umwariko yaremeje ko hagati yo kwigenekerezo rya 2025 Nzeri ndetse n'iya 2026 ukwakira 2024 ingabo z'u Burundi zirenga 35 zikorera by'umwariko mu ntara Kivu y'Amajyepfo muri Republika Iharanira Rusange ya Kongo zapfuye nk'uko byama biragaragara. Izi zarapfuye by'umwariko zizize urugamba ruremere cane ziriko by'umwariko zirahanganamo by'umwariko n'uyu muhari wa Red Tabara warahiriye kuzatuza aruko amaze guhindura ibintu imbere nga muri kino gihugu cacu ciza c'u Burundi. Turabigaye ko mu buryo bwihuse ndetse no mu buryo burambuye ndaza by'umwariko kukumenyesha andi makuru akomakomeye cyane akomeje kugenda aravugwa by'umwariko cane ariko aravugwa nga muri kino gihugu cacu ciza c'u Burundi. Komine Bweru by'umwariko Muragabe by'umwariko komiseri Nyeganyega akaba yamaje kugenda arahimurirwa. Uyu ngo yakaba yaramenyereye mu mabi menshi cyane agendanye no kunyuruza abantu ndetse by'umwariko no kuboreza abantu igufa ndetse n'ayandi mabi menshi cyane agiye atandukanye. Inyuma y'amarorerwa yari amaze igihe arakorera muri komine Kabarore by'umwariko mu ntara ya Kayanza, komiseri Moyize arakaza batazira Nyeganyega yaragenywe kurongora igipolisi muri komine Bweru mu ntara ya Roigi nk'uko byamabira garagara. Ndabaye ikaze mwese abanywanyi b'ibiganiro byacu abatwumviriza umurereye hose mu bice bigiye bitandukanye, mwese ndabaramukije ndanabahaye ikaze, ndabahaye mwiriwe bigendanye naho muherereye by'umwariko abatwumviriza nga kuri no mbonesha kure yacu
ari nayanya Burundi News TV mbonesha kure imwe rudende ibandanya kubashikiriza amakuru akomeye cyane, amakuru yihuta kandi agezweho aragaruka ku bigendanye n'umutekano, politike, diplomasi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Ndabahaye ikaze mwese by'umwariko rero abatwumviriza bari imbere mu gihugu cyacu ciza c'u Burundi mu ntara zigiye zitandukanye, mu makomine agiye atandukanye, ku mitumba imwe n'imwe igiye itandukanye. Ndabahaye ikaze batwumviriza bari by'umwariko mu gisagara ca Bujumbura, bari ku mugwa mukuru wa politike Igitega, abatwumviriza bari mu bihugu by'ababanyi by'umwariko nga mu karere k'ibiyaga binini, bari mu gihugu c'abanyi c'u Rwanda, mu gihugu c'abanyi ca Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, abatwumviriza bari Uganda, abatwumviriza bari muri Kenya ndetse na Tanzania, mwese ndabahaye ikaze. Ndabahaye ikaze abatwumviriza kandi bari ku mugabane w'Uburaya, Asia, Australia, Amerika ndetse n'ahandi hose. Niba rugambere usengaha pyonda kwanditse sabone kugira ngo ucurabana natwe 5 kuri 5, pyonde ko hirya gatoya hano hari akamenyetso kameze nk'inzogera kugira ngo bajye barakumenyesha uko dushyizeho amakuru mashasha canke ibiganiro bishyashya. Ikaze tuyatangurire mu gihugu c'u Burundi. Haraheze igihe hagati by'umwariko y'igihugu cacu ciza c'u Burundi ndetse na Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo basinye amasezerano canke bashyize by'umwariko bashyize umukono ku masezerano mu bya gisirikare agendanye no guhangana n'iterabwoba. Na amasezerano yararebaga by'umwariko impera igitandukanye iri imbere mu gihugu ca Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, by'umwariko akaba ari imihari isanzwe irabangamira umutekano wa Kongo ndetse n'igihugu cacu ciza c'u Burundi. Kwikubitiro General Major Evariste Ndayishimiye yararungitse abasoda ku butaka bwa Kongo mu ntara Kivu y'Amajyepfo, by'umwariko bigendanye no kuba bifuza guhangana ndetse no gusenya uyu muhari wa Red Tabara. Red Tabara ni umuhari w'abaroberi by'umwariko bitwaje ibigwanisho bamaze igihe barakorera mu mashamba ya Kongo, ndetse by'umwariko bakomeje kugenda baragaragaza neza yuko by'umwariko bifuza kuzohangana n'ubutegetsi bwa General Major Evariste Ndayishimiye. Uyu muhari uramaze igihe urakorera ngaha ku butaka bwa Kongo, ariko kandi ukaba ukomeje kugenda ugaragaza imbaraga zidasanzwe. Mu minsi iheze nibwo haragiye humvikana amakuru agiye atandukanye, amakuru akomakomeye cyane yagiye aragaragaza ndetse aranerekana neza yuko by'umwariko ibiriko biragaragara by'umwariko muri bino bice bya Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, by'umwariko bigaragaza ko Red Tabara ikomeje kongera by'umwariko gukaza umutekano wabo ndetse no kugaba ibitero biremereye cyane ku ngabo z'u Burundi. Ingabo z'u Burundi by'umwariko zaragiye ziricigwa ngaha ku butaka bwa Kongo muri Kivu y'Amajyepfo, ariko by'umwariko nkuko nama ndabivuga canga se nkuko nakomeje kugenda ndabivuga inshuro nyinshi, Red Tabara yaragira atangaza ko yishe ingabo z'u Burundi, ariko Brigadier General Gaspard Baratuza yaragiye arabihakana. Uyu ngo yakaba ari umuvugizi ubushikiranganje bwo kwivuna abansi ngaha imbere mu gihugu cacu ciza c'u Burundi. Ariko kandi hari amakuru amaze imisi ari karaba agaragaza uburyo Red Tabara yivuganye abasoda benshi b'u Burundi biganjemo by'umwariko n'abafise amapeti atandukanye. Ariko nyuma y'ibyo hamaze kugenda aramenyekana amakuru agiye atandukanye, aho byaje kugenda by'umwariko biratera impungenge ndetse n'igihunga igisirikare c'u Burundi ndetse n'abakirongoye imbere muri kino gihugu cacu ciza c'u Burundi. Raporo y'impuguke z'umuryango w'abibumbye yemeje ko rero hagati y'igenekerezo rya 2025 Nzeri ndetse n'iya 2026 Ukwakira 2024 ingabo z'u Burundi zirenga 35 zikorera mu ntara Kivu y'Amajyepfo muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo zapfuye. Uko iyi raporo icira bisobanura, izi ngabo zarapfiriye mu migwano yazisamiranyije n'umwari witwaje ibigwanisho wa Robert uzwi nka Red Tabara urwanya leta y'u Burundi, ufite ibirindiro muri Kivu y'Amajyepfo ahasanzwe hari n'ibirindiro bikomakomeye cyane bibarizwamo ingabo z'u Burundi, by'umwariko ziganjemo izo mu mutwe wa udasanzwe wa Tafoke ushinzwe gutabara aho rukomeye, akora woherejwe kugira ngo ucurahangana n'ibitero by'uyu muhari w'abaroberi. Muri iyi ngwano kandi by'umwariko harakomeretse ingabo z'u Burundi zirenga 15 zirimo umuyobozi wungirije wazo muri Kivu y'Amajyepfo, nk'uko amakuru yamaradushikira. Kuva muri Nzeri 2024 umuvugizi wa Red Tabara Patrick Nahimana yaratangaje ko abagwanyi babo
by'umwariko bakomeje kwica ingabo z'u Burundi ziri kwifatanya na by'umwariko nabo bari kwifatanya nazo mu ngwano by'umwariko aho bakomeje kwifatanya n'imihari yitwaje ibigwanisho irimo nka FDLR ndetse n'abamayimayi basanzwe barakorera muri ivyo bice nk'uko amakuru yama aradushikira. Nahimana kwigenekerezo rya 2025 Nzeri yaragize ati biragaragara yuko FDLR ariyo rero ishishikaye cane ku mirongo y'imbere ku rugamba bitandukanye na n'igisirikare c'u Burundi batabishaka by'umwariko by'umwariko bakabiharira FDLR aho ingabo z'u Burundi zakomeze guhomba cyane aho zaje gutakaza abasoda barenga 200 abandi batabarika baca barakomereka abandi by'umwariko duca turabambura ibigwanisho byabo. Aya ni amakuru yashyizwe abona n'umuvugizi wa Red Tabara Patrick Nahimana kwigenekerezo rya 2026 ukwakira 2024 Red Tabara by'umwariko nabwo yaratangaje ko yiciye abasirikare b'u Burundi 45 mu ngwano yabereye mu misozi ya Itobwe barimo rero Lieutenant Colonel Simon Nyandwi nk'uko amakuru y'amaradushikira kwigenekerezo rya 2025 Gushyingo 2024 Red Tabara yarongeye gutangaza ko rero yiciye abasirikare b'u Burundi 9 mu ngwano yabereye mu gace ka Rwebwebwe by'umwarika Rubwebwe Tawundi barimo rero Colonel wayoboraga ikigo cyaho no mwongirije nk'uko byama biragaragara kuva muri Nzero umuvugizi w'igisirikare c'u Burundi by'umwariko Brigadier General Gaspard Baratuza yarahakanye aya makuru ya Red Tabara aragenda arasobanura ko ahubwo uyu muhari witwaje ibigwanisho ari wo watakaje abagwanyi benshi cyane kwigenekerezo rya 2026 Ugushyingo 2024 by'umwariko Brigadier General Gaspard Baratuza yaragize ati nihagire uhagaciro ibiri muri iryo tangazo ry'ubusazi vuba rero igisoda c'u Burundi kiraza guce kirabereka ubuhamya rero bw'abagwanyi ba Red Tabara bagiye barafatwa miri ndetse n'abashikirize ingabo zacu z'u Burundi by'umwariko ku mirongo imbere ku rugamba. Ingabo z'u Burundi zirakorera muri Kivu y'Amajyepfo rero kuva muri Kanama 2023 by'umwariko hashingiwe ku masezerano ibihugu byombi byagiranye yo gukemura ikibazo cy'umutekano muke cyane igikomeye by'umwariko cyazizanye muri iyi ntara ni kugwanya imihari irimo nka Red Tabara ndetse na FRN nk'uko amakuru yama aradushikira. Amakuru akomeza kugenda aradusumira kandi aravuga ko nubwo by'umwariko igisoda c'u Burundi cyama kirakana ibyagiye biratangazwa cange ibyagiye biravugwa by'umwariko amakuru yama aradusumira akaba akomeza kugenda agaragaza ndetse yerekana neza yuko by'umwariko iyi Red Tabara ikomeje kugenda by'umwariko yereka Burundi ndetse yereka General Major Evariste Ndayishimiye ko by'umwariko biteguye guca barahindura ibintu imbere mu gihugu c'u Burundi. Red Tabara ntiry'umunwa mu kugaragaza ko yifuza impinduramatwara mu Burundi haba mu miyoborere y'u Burundi ndetse no mu mabanga akomakomeye cyane y'igihugu. Red Tabara yaragumye igaragaza ko yifuza ko ibintu byoca birahinduka mu Burundi ndetse benshi baramaze kugenda baratera utwatsi ibikorwa bigiye bitandukanye bigendanye by'umwariko no guhangana cyane ibikorwa bigiye bitandukanye bigendanye no guhangana by'umwariko na Red Tabara nk'uko amakuru yama aradushikira komeza kugenda aratugera muri no mwanya bakabivuga yuko Red Tabara iriko irategura ibindi bitero biremere cyane bizaca birinjira imbere mu gihugu c'u Burundi ndetse bikaba bisa neza n'ibyabaye mu mwaka uheze 2023 aho by'umwariko ibindi bitero biremere cyane byongeye kwinjira imbere mu Burundi bigahitana abasoda b'u Burundi ndetse bikaza kujya biragira ingaruka kuri bamwe mu bashinzwe umutekano mu gihugu cacu ciza c'u Burundi. Imbere mu Burundi rero nyuma yuko rero aya makuru akomeje kugenda arahamura batari baceya biravuga ko igisoda c'u Burundi cyongeye by'umwariko guhagurutsa abasoda bacu cyane mu rwego rwo kugira ngo bace baraba amaso ku mipaka igiye itandukanye nk'uko amakuru yama aradushikira. Biranavuga yuko rero haba ariko harategurwa inama ikomeye cyane, inama karundura, inama ishobora kuzorangira by'umwariko habonetse umuti w'ico kibazo canga se hagatorwa indi nyisho kubigendanye no guhangana canga se kuba bofasha Red Tabara nk'uko amakuru yama aradushikira cange nk'uko bikomeza kugenda biratugeraho.
amakuru akomeza kugenda aradusumira kandi tuyakomereze nga muri kino gihugu cacu ciza c'u Burundi aho hakomeje kugenda aravugwa amakuru akomakomeye cane agendana by'umwihariko n'umwe mu bapolisi bakomakomeye cane mu Burundi asanzwe aratazirwa akazina kanyeganyega akaba asanzwe azwi ku mabi menshi cyane akaba yaje kugenda ararungikwa mu yandi mabanga ahandi mu yindi ntara ndetse by'umwihariko aho avuye bakaba bavuga yuko baruhutse umutegetsi aca by'umwihariko arakora amanyanga nk'uko bikomeza kugenda bigaragara. Moise Arakaza agiye by'umwihariko nk'uko bikomeza kugenda bigaragara nyuma y'amarorerwa yaramaze igihe by'umwihariko arakorera muri komine Kabarore mu ntara ya Kayanza. Komiseri Moise Arakaza bataziranyeganyega by'umwihariko yaragenywe kurongora igipolisi muri komine Bweru mu ntara ya Ruyigi nk'uko amakuru yama aradushikira. Moise Arakaza agiye by'umwihariko atabajijwe amabi yagiye arakorera abanyagihugu bo mu komine Kabarore harimo rero kugandagura abanyagihugu kubaboreza igufa kubafungira muhira iwe mbere by'umwihariko bamwe rero bagapfungirwa mu kazu ka sugumwe n'ibindi byinshi bigiye birateye inkeke. Amakomine yose nyeganyega yaciyemwo by'umwihariko yayasizemo rero amarira nk'ayo nyene by'umwihariko ayo ni nka Matana, Bururi, Mugamba, Mutambu, Kabezi, Mabanda, Kabarore mu gihe by'umwihariko n'abatwara intara ya Kayanza bari bararengewe by'umwihariko n'ibyo komiseri nyeganyega aca arakora we yahora by'umwihariko yama yigamba rero by'umwihariko atawumukoraho kubera ari mu gikorwa rero avuga ko yatumwe na Perezida General Major Evariste Ndayishimiye kumukura by'umwihariko muri Kabarore ibaye imwe rero mu ngingo za mbere z'umukuru mushasha w'igipolisi cy'u Burundi General de Brigade Joseph Niteretse ariko icari kihutirwa by'umwihariko kobaye gukurikirana Moise Arakaza icyabaye kihuta nk'uko abanyagihugu baca barabyifuza byabaye gukurikirana Moise Arakaza ku mabi yose avugwamo by'umwihariko kumwimurira rero muri komine Bweru bisigura yuko amarira rero yahora muri Kabarore agiye guca arimukira nga muri iyi komine ya Bweru. Komiseri mushasha w'igipolisi muri komine Kabarore yitwa Colonel Bizimana Enoke. Iyindi ikomine by'umwihariko yahinduriwe utwara igipolisi ni komine Rusaka mu ntara ya Mwaro by'umwihariko yaronkejwe Lieutenant Colonel Bigirimana Eric nk'uko amakuru yama aradushikira. Muri komine Kabarore by'umwihariko baraye munsi mukuru rero kuva bumvise ko rero nyeganyega abavuye ko by'umwihariko umwe rero mu banyagihugu baho akaba yaciye aratumenyesha yaravuze ati uyu mwanya tuvugana abantu bariko rero baragira umunsi mukuru n'ibyishimo byinshi by'umwihariko ntiworaba ubungubu abantu ababo by'umwihariko bari bahunze ubungubu bariko baraca bagaruka by'umwihariko babatelefona bati nimuhunguke inyamaswa nyeganyega iciragiye nk'uko amakuru yama aradushikira. Mu Burundi harakomeje kugenda hagaragara ibikorwa bigiye bitandukanye bitari byiza cane ibikorwa bisa rero by'umwihariko n'ibiteye inkeke ndetse by'umwihariko ibikorwa by'umwihariko bisa n'ibiteye impungenge abanyagihugu benshi bakomeje kugenda bariyamiriza ndetse bagaragaza ko batewe impungenge n'ibikorwa bigiye bitandukanye mu Burundi by'umwihariko ibikorwa bigendanye no kunyuruza abantu ndetse n'ibindi bikorwa bigiye bitandukanye bisa nk'ibyo byarakomeje kugenda byibonekeza ndetse abatari bakeya bakaba bakomeza kugenda bashimangira ko by'umwihariko bababazwa n'uburyo intwara ya General Major Evariste Ndayishimiye atacyo ahindura ku miyoborere yiwe bakaba bakomeza kugenda barasaba yuko by'umwihariko iyi ntwaro yiwe yohinduka. Hari bamwe bagaragaza ko mu myaka iharugwa muri 20 yose CNDD-FDD imaze iri ku butegetsi atacintu na kimwe yacira agaragaza ku gukorera abanyagihugu by'umwihariko nk'uko amakuru yama aradushikira ahubwo bakaba bakomeza kugenda bagaragaza ndetse baranerekana neza yuko batewe impungenge n'ibikorwa bigiye bitandukanye by'intwara ya General Major Evariste Ndayishimiye. Benshi baragaragaza nibanajya umunwa mu kugaragaza ko by'umwihariko ibikorwa bizoca birakurikira amatora yimirijwe mu Burundi by'umwihariko ajya atandukanye aca aratangira umwaka uza
wa 2025 gushika 2027 azasorezwa nayo mukuru w'igihugu by'umwariko harimo abazitoreza ikibanza cy'umukuru w'igihugu. Hari bimwe bagaragaza ko by'umwariko hashobora kuzoca arameneka amaraso menshi, ashaka kuzoca haraba nk'ivyobaye by'umwariko mu bizabaye mu kwiyamiriza ikiringo cya gatatu cy'umuhisi Petero Nkurunziza mu mwaka w'ibihumbi 2015 by'umwariko cyane cyane ubwo bamwe rero banageragezaga kumukorera ikudeta. Ku butegetsi bwa General Major Evariste Ndayishimiye harakomeje naho kugenda arageragezwa amakudeta, harakomeje kugenda arageragezwa ibihe bidasanzwe byo kuba yotembagazwa ku butegetsi, ariko yarakomeje kugenda araba maso. Kugeza ubu ngubu rero by'umwariko hari bamwe bakomeje kugenda baramuhereza ubuhanuzi bavuga yuko rero by'umwariko mu gihe ataco yoba yibwiye by'umwariko ngaca atanga imihoho n'ubundi ibintu bizoca biramukomerana, ibintu kazaca biramuhindukirana nk'uko amakuru yama aradushikira. Kugeza ubu by'umwariko mu Burundi amatora ariko aritegurirwa neza, ariko ibibazo bigendanye n'umutekano ndetse no kutumvikana, ndetse by'umwariko no kutumvikana ku bigendanye n'ibyiyumviro bya politike ku migambwe imwe n'imwe ni kimwe mu bibazo bikomakomeye cyane. Bashimire abanywanyi b'ibiganiro byacu abatwumviriza muri mu bice bitandukanye, twongere guca turasubira mu masaha ari imbere turabira hamwe andi makuru agezweho.